Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Ndabaramukije, amahoro y'Imana abane nawe. Jewe ni mama Nyishu wa mukunzi wanyu. No musi murabona yuko mpagatiwe neza cyane. Abatumire basangwa, turafise umutumire yari amaze kuza kutuganiriza. Hama nkaba ndi kumwe n'umukutsa kivi mugenzanje, reka ndamwakire kugira ngo atwakirire umushyitsi. Urakoze cyane mama Nyishu. Josiane Imana ariyo ko mubimenyereye umukutsa kivi kuri Axia Vibes TV. Mushitsi ariyo wokwibwira abakunzi bacu ugasubiramo ukabibwira kandi nitwa Yakobo Kristo abantu bubatse Kristo abana babiri abantu urakoze cyane. Arabivuga byose ariko n'abantu turavuga akazi ariko ntaje ngo arabivuga byose. None ga Josiane, mbega uno munsi aje kutubwira je muvyo yavuze byose hakano numvise ngo umukristo ngo arubatse. Yego, ni umukristo arubatse. None ga muganga, uno munsi unyemerere, ndabizi ko utabikunda cyane. Uno munsi kugira ngo ibintu tuje kuganira bigire intumbero nziza, bigire ifatiro, mpisemo kumuhamagara muganga. Namwakiriye nka muganga kandi w'umukristo. Josiane rero ngira yabiciye hirya canke yabisigarije ngo ndabivuge. Ni muganga, ni umukristo. Mu kiganiro twakoze ca mbere twaravuze ku kuryo abashingantahe bafata abapfasoni babo, n'ibindi. Abatakibonye mwosubira inyuma mukaja kukiraba, ikiganiro kiryoshe cane. Hariho akantu yacishije aca aravuga ngo bituma ngo n'imibonano uca igenda neza. Mbega ni imibonano, nase kuvuga iyo mibonano je ndayizi. Ni imibonano, ni audience. Hagati aho muratwihanganira, uyu munsi dukoresha ikirundi n'igifaransa kugira ngo vyorohe. Ni audience, ni imibonano, ni umutumire, ni imibonano nyabaki. imibonano no kuvuga imibonano mpuzabitsina, amabanga y'abubatsi. Josiane yavuze ngo yumvise ngo arubatse. Nanje aho kantu ndagakunda. Ndakunda kuvuga ngo amabanga y'abubatsi. Ndakunda abarundi cyane. Hariho ibintu ngira ngo bavuga nabo batazi ibyo ariko baravuga, mugabo bihishijemo ibintu byinshi. Josiane, wabyumvise rero? Ndakubwira mama Nyishu, uri umujournaliste nyine. Ngo imibonano audience na muganga nyene nabo barabivuga kuko amabanga y'abubatsi rero harimo ibintu byinshi cyane, uganiyemo ibintu byinshi, kuko muri ayo mabanga niho harimo ya mibonano. Mw'ayo mabanga harimo na ya mibonano, kuko amabanga y'abubatsi sijya mibonano. Oya, ndababwiye nk'akantu kamwe bakunzi bawe. Muri ayo mabanga y'abubatsi wowe urashaka uzi ahantu afite akantu gahengamye, ariko n'icyo ugenda uravuga ngo mugabo wanjye barafite akantu gahengamye. Umva mu mabanga y'abubatsi abantu bubakanye barafise utubanga bagenda barabikiranye, ariko rero ijya mibonano nayo ni ikindi kintu gikomeye cyane. Josiane, urakoze cyane. Uvuze ati imibonano iza hagati mu mabanga, sivyo? Nanje navuze nti ndakunda iryo jambo ngo n'amabanga y'abubatsi. Muganga, jewe ikibazo ca mbere fisi, uno musi ndakubaza. Cane ko wambwiye ati ndi umukristo, nibwira ngo turashaka kubivuga nk'abakristo. Yego, twese turi ngaha turabakristo. Hariho abantu rero bahora bibaza yuko ibyo bintu
bitavugwa n'abakristo mu ndero rukirisu hari ibintu tutavuga mugabo jewe nibwira ngo ahubwo twari dukwiye kubivuga sinibaza ndavyize kandi ko biri ahubwo twese tugiye cyane abandi ubwo twasha gutanga inzira iyo kuko n'Imana yabivuze cyane bukamanya ishuri ari mudamu utuvideo twe tukunda kuzunguruka ariko nubwo wari karabyakagura kubera ari ibintu dutinya kuvuga urumva twoga kwatura gusa turashiramo nakambe n'ingoto arabivuga akabivugira ahabona ariko abantu bakibona utuvideo tw'ubwa mbere wamenga biteye ubwoba ariko urabona ukuntu abantu baduhanahana ko baba bafite inyota yo kumenya by'ukuri kuko umukristu si ukuvuga kwa sinakujya k'umuntu yifuka umukristu araba umukristu bwabo mukuri kandi ibyo bintu bafutse neza ko muganga aza kubidushikiraho nibyo bituma yo nibipfa iyo mibonano kubera ibyo bintu bafutse kubera ibyo bintu batavuga ibyo bintu banyegetse mbe basha me nka wa muntu yahagarika izuba nanje mpagarika umwanya ndumva ashaka guhagarika umwanya canke ntacyo ntabimana zobibandanya muga jewe ikibazo ca mbere mfise mbega kubera iki amabanga nico kibazo ca mbere mfise hanyuma hagaca hakurika ko ako kantu yabubatse bisobanura yuko hariho abantu batabirekurira ikibazo rero ca mbere mfise ni kubera iki amabanga kubera iki yabubatse mbega nk'umukristo urarekuriwe ayo mabanga canke hari igihe urekuriwe ayo mabanga murakoze cyane ku kibazo aho kubwira ndacishwe neza kandi ko adukurikirana gutahura neza kuko madame Josiane yari yavuze yuko amabanga yabubatse ari ibintu byinshi amashaka ko bisakana n'ukame rero baza ko kugira abantu batahura amabanga twavuga ariyo nibaza ko tuvuga uko biri turavuga guhuza ibitsina rapose cy'ifaransa ku bantu bubakanye igituma amabanga yabubatse ni uko icambere coco sex ni ikintu caremwe n'Imana kandi Imana yakiremye inezerewe cyane ifise na objectif ifise ihangiro mugabo igitegura ku bantu bubatse umugabo n'umugore babana novuga kuravyo kw'isi y'uno munsi babanya bice mu mategeko ni kuvuga umuryango w'umugabo n'umuryango w'umugore baravyemeye ati tuje hamwe amana n'abakozi b'Imana barahezagira ati murabaye umwe nico kimwe niba baraheza bati murabaye umwe kuko muba mufise uburenganzira bwo guhuza ya mibiri yanyu kuko muko muragira amabanga yabubatse muko muragira sex muhuza umubiri muhuza ubwenge muhuza umutima muhuza ivyumviro bikagira ikintu kimwe nico gituma ari ibintu sex ari ibintu byahewe byagenewe ababubatsi rero jewe ndafise ikintu nongerako gisigura ngo iyo bavuze abubakanye muri ujya mwanya w'imibonano urazi ko ari Imana iremera ni wo mwanya Imana iremera umuntu rero nico gituma cyari ikintu kitari ico kujyana mw'ibarabara cyangwa gucinatisha kuko nimba Imana yarashizeho ujya mwanya nuko ibishaka kure mu mwana w'umuntu urumva kintu kandi umwana mu bisaza yateza kuvukira kwa mama na papa siko bimeze icyo Imana yashatse tuva kwijyana muganga yabivuze neza akantu kanjyoheye kubera ko jewe nanje nkiriko ndiyumvira ikiganiro nagiye gusesangura kwiyumvira ngo mbega bari kubaha n'imirongo ya Bibiliya myinshi igenda yabivuga ariko umwanya wutubana muto kandi nacengerwa ko na muganga nawe yaciyumviriye ko ati sex ni Imana yayiremye twagomba kubwira abantu batwumviriza yuko igihimba cyose ufise kuri wewe kirafise hall rero muka kirafise hall n'izingohe donc natwa tuntu numengo ndutoboro tutaboneka uhajije kamwe muri cyo hari ikintu kitagenda neza sivyo gamuka
rero urumva abatwumviriza bumve yuko ubwa mbere na mbere sexe ni création divine, ni imana yayishizeho kandi pour un objectif, sivyo? Rero batubwiye bati n'amabanga yabubatse bashajengira ngiremo ngenda ndabivuga ay'abantu. Urumva yuko ari umuntu yigeze kumbwira ngo rego dukundana ngo rego nica ngo dukundana ngo turakundana ngo kandi ngo turafise umugambi ngo kandi ngo twavyumvikanye ngo rego nica yego bazere vaccine kwanje ko ndakurira kuvuga ko ari icaha atari icaha ni gutahura igituma sex atari ikintu cyiza cyo gukora utarubaka. Namwe mukundana gute, namwe mwavyumvikanye gute, namwe bisinya contrat matricote de sûr et certain ko mwose abyemeye hari kimoko muri ico. Kubera umuntu muryamanye mutaragira mariage, icambere cyo cyuma muko muri murahuza umubiri, muko murahuza ubwenge, muko murahuza esprit, muko murahuza na cerveau, ivyumviro kwa. Mugabo rero ikibazo gishoboye kuba gihari nuko naba muvyumvikanye muko mukora ibintu atarakuriwe, ni kuvuga muko ni nko kuvuga ngo nko kugura igitoro utaragura imodoka hama kirisika no kuguturira kurusa ukishira mu banza cyane hama ukacura ubutivu waguze igitoro muganuze ryari uzogura imodoka, uzi ko niyo modoka yuko izokwigura rero tubisha kuzana ingorane mu nzu, ushobora gusha abana kukinisha kubera ko n'ikibazo kitarico. Ni kuvuga iyo ugize sex ava mariage ukoze ikintu kitarico mu mwanya utarico mu gihe kitarico. Byiza rero urarinda kwanza iyo mariage ikaba namba byase ko yihangana basiyaze mariage namba mwabyumvikanye namba mukundana n'urigiriye ko mariage taruburyo atramariya atari namba mukundana mwabyumvikanye kandi mubona yuko atawundi ashobora guhura iyo mariage rero mu buryo buhamye mu byo abavyeyi je nabishatse nawe abavyeyi urashobishaje amamukire abakozi b'Imana baheza giro amabiherere ngaho muje kugira ku bana umube ofte sex ni ikintu ca mbere Imana yaremye cyose kwisi mu gihe gikozwe mu gihe mwanya wacu kuko sex c'est pas juste n'uwo mwategerezwa kubikora ya kuko sex c'est pas juste umubiri hari n'amafacteur acajamo ikibanza murimo état d'esprit ya urimo ubikoze mutarubaka canke ari hanze ya mariage ugumana ufitanye akabwoba kwiba umeze nk'umusuma niyo murafagira iturire niyo murafagira iturire kandi kwakwanya kugira ngo nyine ntimufatwe. Urazi iyo wahembwe amahera wakoreye umenga ariho n'aba ari make uri fier unayajya wumva ukwiye kuyarya iyo utangisha ikanwa uhita muryohera mugara amahera wibye cyangwa ari igiturire wahawe nawe uba wumva umenga ariho wese muri wewe nawe ugura ibiki umufite akantu wiwe kagutse na sex no kureba iyo uyikoze bitari mu nzira zo n'umuyaga ujye umenga urafashe bazi uri mu nzu umuyaga wumva umenga urirutse ukagira ama sex niherera muri acte gusa hariho lo moment de s'avurer l'acte ujya mwanya ushaka kuronka mu gihe utari mu kibanza cyawe uheza wiruka uheza wambara wiruka ariko uri mu kibanza cyawe uraheza ugasavuka ukopro imufano y'umugore wawe cyangwa umugabo wawe ukapresiya sa présence hama l'esprit igahinduka mu cyumba cyangwa aho muri kubera muri mu buryo bukwiye. Ubwo nawe umwana dodora mu cyumba uramwishura après nagwaze ndindira gatoya ndaje guma hanze ariko uri kuriyiba nimbe birenganye kuba kwiruka donc nibaza ko ni byiza ko murarindira akagira mariage akazubikora ageze mu kibanza cyo ko niho bigira akanafera. Ariyo umuntu mama yishu amujene nigeze kubwira yavuze ati imibonano mpuzabitsina musangira byose hamace ndamubarira none wewe ubitanga uri muto hazogera ko wubaka ko
muvanganya amaraso ubwenge ivyiyumviro byose umaze guhura n'abagabo nka 200 wewe wumva uzoba umwe uzoba urimwo abantu 21 yaratwenze yego ndashimira cyane umupadiri yabitwigisha muri Shebene niwe yabitubwiye ujya mu huje hariyo inipati yawe asigarana muri we hari ikintu cyawewe gisigaranye none ni wagenda urahura n'abandi 50 wumva uzoba umaze kwiha bangahe nawe bangahe bazaba bamaze n'ubikiri wewe ufite ufite Josiane umvugiye akantu akorera niko nagomba shike ko nsurinye ko amance mbwira n'abajene bariko baratwumviriza aba barubatse murashaka kutabumvira munyumve rero kubera yuko sexe yaremwe n'Imana hama kubera ko twaremwe n'Imana ni ukuvuga hari ukuntu umuntu kiye normal muganga araza kubitubwira hari ukuntu umuntu kiye normal aremwa akagira des envies sivyo hari ibintu umubiri ushobora kumva ko umubiri wavyutse na cane cane ku bahungu umuhungu akomeye ngo hari ukuntu bigenda ngo 5 heures prima turi kumwe na muganga araza kubitubwira ariko naho biri gutyo uri umukristo umenya yuko bijya ibintu wewe utaragira gute utabirekuriwe kandi Paulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpinkomeza bivuga ngo rero ucutakamba ugashubwira Imana ati Mana harabavi ahantu mfata kurumva urakomeye uri umuntu kiye normal kandi kugira ngo ugandukire Imana muri ico kintu yabwirizwa ngo ntusambane yari tubwiye kubera ko yaretse ko dukomeye dushobora kuvyipfuza nk'abandi bose ico gituma yatubwiye ati ntusambane hari akantu gahora kambabaza ngo ntiwifuze gusambana bantu musoma Bibiliya ngo wifuje ico kimwe n'uwasambanye marambwira abantu rero nti ibaze kuzira ubusa na wa mubiri wawe ntiwawuhojeje ni kuvuga ngo wavyipfuje gusa mugabo amahano namwe rero iyi suje naho abantu bayifata nk'isuje isanzwe yoroshe cyangwa se bakayivuga ko iteye isoni ariko ni suje yo kuvugana kubera yuko iyo uzi ikintu kikurindiriye umenya ingene ugira gute uciriye abuze rero nti mu ndabe twiyage abatonze tubashire entre parenthèses birashoboka nukuri birashoboka utarabikoraho nibaza ngo ni bizi ariko nawe wabibayemo nakunda natwe twabibamwe tutaramenya uhindukiriye Kristo nukuri aragupimira birakunda biremeye jewe chanshinga naye ngatampote bita jewe ndibuka ko nk'iki prena conscience donc nanje ari genagende muri babandi non ndakuze je suis grande ndakomeye hanyuma kandi c'est un besoin comme tant d'autres donc turihesha amahoro mu gukora ivyo bintu byoroshe kandi utusigara ubirimo mana yanje tubibamwo ahubwo ugasanga umengo usumbije bamwe hubaye umengo ubifitiye uburenganzira ndibuka yuko igihe nafata decision ya chastete niko novuga nkaba mvuga nti ndakunda abantu bahora bagira iyo vœu de chastete birakunda ndibuka ko navyiyumvira nayo gamana byokunda jowe baza ko byoroshe ko vyuka mu gatondo urumva uno musi ndahagaritse inyama kuva uyu munsi sindosubira kurya inyama kandi frigo yuzuye inyama kandi ugikunda inyama je sindaguciriye navuze ngo abajene igana twebwe twubatse none agwaye oya ntacyo ndacabwira abajene nawe uraza kubwira nase kuvugira abajya bamwe oya ni twari biragoye kuko twebwe ubise droit sibyo hano umuntu bumubona no erega urumva na wa mujene ataratahura yibwira ko ari en plein droit kuko urumva arakuze sivyo reka twihoze abajene ba 18 à 20 ans urabona arashobora kugenda kuri 25 ashaka kuri 30 cyangwa abaseribateri en general akavuga ati non jewe ndakuze kandi jewe ndakomeye kandi jewe ngira besoin comme tant d'autres twahejeje kubivuga ngo le sexe a été créé par Dieu ivyo byose abantu baravyitwaza n'abantu batuma bagutesha inzira yawe y'ubukristo baza bakuhezona kandi ukamengura ivyo rero jewe nako ndakubwira ibaze rero du jour au lendemain kudesida ngo parce que j'ai compris que ivyo bintu sivyo donc ndahagaritse
kandi simpagaritse kubera yuko jewe ndavyanse oya canke ntakibishaka oya mpagaritse kubera yuko j'ai compris que non 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 c'est pas permis ngo vyose turabirekure ko vyose si vyose bitugirira akamaro noneho rero quelque part ngiye kuba umukristo w'ukuri sindanabirekuriwe uravyumva sigura ngo narivye narishe narabeshe mu cyaha cy'ubusambanyi ushaka kubwira abantu kibitswemwo ivyaha byinshi kuko urumva hari igihe wiba umugabo w'abandi hari igihe wiba umugore w'abandi kandi mvuze umugore w'abandi tugerere mu mwuka gatoya ntiwumve umugore cyangwa umugabo genre les mariés oya umva ko mwijuru ujya mugabo mugiye kuryamana il appartient à quelqu'un d'autre yego hari imana yamuteguriye voilà ni ukuvuga rero uri umusuma afasha mu nyumve neza ndabivuga uri umusuma uri umubeshi uri umusambanyi urajyamwo n'ubwicanyi sometimes yes ega n'imana ntubuyubaha kuko umubiri wacu ni ingoro ya mutima okay urabona wasambuye n'ingoro y'imana byose wayirukanye aha ugaca rero uvyukaye mbomata tijake tusa kandi ubihagaritse b'abagore beza n'abagabo beza ni ukuri baba bakihari basha ntibyankomba mugabo Pawulo abivuga neza ava mu bushobozwa byose na Kristo umwinkomezi muzi impamvu rero nari natawe cya kintu Josiane yavuga ni ukuvuga ngo uno musuhuye na Pawulo ejo uzohura na Mariko igihe ejo na Matiyasi hanyuma ushireko Luka ushireko Yohana sibyo gamuka kandi turabizi neza ndayite perfection cyangwa ndayite ngo pratique bose ntibageza hamwe oya sivyo ni ukuvuga ngo rero wowe wagiye ureva urahonja kugarukira kujya mbere mu bwiza uwundi akabagera King Star hari ushika kuri Kotebu hari uwibandaniriza gashiki iwacu mu Kirasati donc byose ni experience iri muri wewe ibatse kumbesha urumva aho uhagaze muri ville kumva umugabo canke umugore Imana yaguteguriye kuko Imana irazi ibikwiriye ivyiza sivyo kumbe wa mugabo canke wa mugore Imana yagutegurira ibe agera kuri paradise cyangwa ari bugara oya twavuze ko turi muri ville urumva wowe wihitaniye ubugera ku mbere mu bwiza hari ubugera kuri Kitsare hari ubugera Kotebu n'uzoshikira sana ariko dans l'entretien urumva wowe uri kurabifitinisha muri ya jeunesse yawe muri ya celibat yawe mugabo dans l'entretien ta vie conjugale umuntu Imana yaguteguriye muzotambukana muri rujya rugendo ntarenga kuri paradise nibwira ko tuko tubwira abantu bakuru we nawe waramaze kurenga ukirasazi ko mama nyinshi niho wibere none wumva je mugagazo hano rero nivyo turiko turavuga donc urumva spirituellement waravyononye mugabo na même physiquement waravyononye bisigura ngo rero tugaruka kuri kamwe muganga yavuga niho nagomba ko duca kuko urumva numva uvuga kuvuga byinshi umwanya wa seminaire reka mbaye ndabahingurira urana kujya kuntu bavuga ngo ni ukuvyorosha aho umuntu yigeze kuntera inkuru nari nkiri muto mugabo nari mu kugira mariage ngo ivyo bihimba byanyu mudakoresha ngo wavuga ngo byose duteza kubikoresha ngo burya rero ngo mwijuru ngo hazokubitwa kimwe ngo kidakoze ngo rero ngo shinga ubika ngaho noneho uzocuvuga ngo cyakoze kubesha shaka ikaravyorosha ariko arakwereka ko utegereza gukoresha mugabo yibagiye yuko uzoba uriko urayikoresha wiyonona canke wononera abandi arabona agira nshike oya reka rero duhe muganga turashaka ngo adusobanurire adusigurire kubera yuko rapport sexuel iyo ikozwe neza bimwe muganga yavuga nabyo turaza kubigeraho kugira ngo bikorwe neza ariko twashatse kwanza gutangura kumva ngo mbega imbere yuko tubwira abantu ibikorwa neza n'ibikorwa nabi ese abo bantu barumva ko bari muri wa mugwi uko wewe nwave uza gushaka ubiperfection kandi deja utabirekuriwe donc turiko tubwira ababirekuriwe n'uburenganzira hanyuma tubwire babandi batabirekuriwe nabo yuko ahubwo uko biba perfectionné ahubwo barica hari ibintu byinshi bipfa muri bo kandi restauration igoye none gamo mu bisanzwe rapport sexuel en général irafise ukwitegura
donc irafise amafazi nibaza ko umuntu badashika basimbira ko nk'inkoko ngabo urumva twabwiye abantu yuko hari abo birekuriwe nabo bitarekuriwe donc turashaka kumva n'abantu bariko baratwumviriza batwumve kugira ngo vya bintu babifatemo di sérieux ego le sexe il a été créé par Dieu kandi twebwe tuko tubwira abakristo ko turi abakristo bafise ikintu kibagera muri bo kandi bavuga bati inyuma y'uru rugendo après le sexe après ibiryoshe byose byo ku isi hari akaryoshe karuta kandi dushaka none hoba hariho scientifiquement tubwire cyo gituma twavuze ati turatoboye donc uratubwira scientifiquement mugabo ucuja kandi ku ruhande rw'umukristo nk'uko madame Josiane yabivuze mbega izo rapport sexuelle zidakozwe by'ukuri hari igifu hari icononeka canke zizokorwa yari kugira ngo nk'uko wabivuze niba hari igipfa by'ukuri nyene cane abantu bumva bati jewe n'ukuri ntegerezwa kuba muri ivyo bintu bagire banyarutse bisunganye baronka uburenganzira bwo gukora ibyo ikibazo cyiza cyane nk'uko nari navuze ubwa mbere rapport sexuelle en soi ni ikintu caremwa n'Imana kandi ikintu gituma cemewe ariko bigarukira ngaho honye même no mu buzima bw'umuntu si je peux expliquer scientifiquement pardon ni birafite impact nini mu buzima bw'abagenderewe mu buzima bw'abantu babana ni kuvuga umugabo n'umugore batagira sexe batagira des rapports sexuels hari ibintu byinshi baba kubarica mu buzima bwabo tukiri ngaho batagira du tout ou bien bagira zitari resi ndaza kwica ko byose ndaza kwica kuze batagira gusa amasaha ukaba babigira nk'uko bikwiye ni ukuvuga ati si umugabo n'umugore babana barahezagiwe n'abakozi b'Imana bagahabwa ubwo burenganzira n'umuryango na leta n'Imana abo bantu bahamagara kugira rapport sexuelle n'imiburiburi dukuze kwanza kuri fréquence bikunda rimwe ku munsi byacu gashoboka mugabo byanze kubera akandi kazi kinini cyangwa ubuzima cyane iki ntibakwe kuja munsi ya gatatu mu ndwi gatatu kabiri byanse kabiri mu ndwi ariko plus mugira distance hagati y'amaraport sexuelle plus hari ibindi bintu muyica bigenda birapfa kandi ikibazo bigira birazima buke mutabizi ukazusanga musigaye mubana nk'abantu bazinanye bafise montra ibahuza bagashaka gusanga nk'abakolokatere n'abantu basangiye abantu baza kurera nico gituma kenshi uzosanga mu rugo abantu babanye igihe kirekire basigaye bafise nk'abafise akantu k'akasi bose abantu batagura gukora akakosi ko kubikwiye haragira igihe umengo n'abantu atalinye ihari by'ukuri ugasanga n'amaporogaramu inagihura cane niyo basohotse ugasanga différence ni isaha imwe umugabo aragiye saa tatu aragiye muri ville umugore saa yine aragiye muri ville hariho akantu ka distance kaza kabatreye détachement zaba entre eux kubera sexe mu objectif ifise niyo guhuza abantu kimwe mu byo Imana yishiye c'est vrai que dans reproduction babyara mugabo ku muntu mu être humain irabahuza ibashira hamwe l'esprit zirahura zikaganira l'âme irahura yiboni wawe birahura bikaganira n'ivyumviro biraza bikahura abantu badakora rapport sexuelle nk'uko bikwiye neza hari ikintu baba bakora homba kuko le terme ya vrai ni faire l'amour kugira urukundo utagira urukundo na rukundo wubaka hari ikintu kava mu rukundo rwanyu hama kandi ikindi naco hari igihe twabona ibintu by'akazi bikadutwara umwanya munini ugasanga umugabo akora ruguru canke aragira ingendo cane ugasanga agiye seminari ruguru seminari mugira cyangwa aza ku weekend gusa navyone hari ukuntu biradetasha irya attachement ifatiye kuri rapport sexuelle ufite nicyo gituma turetse nuko sexe avant mariage ari icaha atari byo kwigira utaragira mariage
kuko le sexe ça irakwatasha kuri uyo muntu. Quand tu fais l'amour iyo ukagira amabanga n'umuntu murahana imishaha, nico gituma kenshi iyo bakudetwiza igihugu ubisanzwe igikoresho ca mbere gikomeye bakoresha ngo bagusige barumwe ku mugore umukobwa akaja gusambana kugira basamaze ngo nibiyayura kugira gutware ngo turi biyayura mutwe no usanga umugabo atanga ibintu adafise pendant l'acte watakaza ubwenge kuko ufise ikindi kintu kuri wewe. Urya muntu mwaryamanye rero kiye kintu afise muri we kiba kibaciza arakigushiramo, ugasanga umugabo yari umugabo w'ijunja cyangwa umusore bari bamumutse neza mugabo se ko bitabereye kubera ikintu cyamubwiye. Rero abantu bubatse iyo batagira l'amour au moins 2 fois 3 fois par semaine bakora iki, sino couple iri bien itakibazo ifise ririmo ku munsi gatanu muri semaine. Ariko c'est très important ko itaba ya kuko l'amour les rapports sexuels c'est pas juste l'acte, hari ibintu byinshi bizamo, hariho ma préparation, hariho ma préliminaire, hariho gutegura umuntu, hariho kumuganiriza neza. En fait bavuga amajambo menshi ariko iyo twavuze ngo turabivuga, iyo ugira neza rapport sexuel avec sa femme ou son mari biratuma agira iyindi langage umuntu babubakanye, agira amajambo meza kubera ujya mwanya babamo umuha image nziza. ufite kubumva ururimi rw'igifaransa hariho hormone iba sécrétée après un rapport sexuel bien réussi, donc après l'orgasme. Uratunga ari ibintu ushobora kuza kuvuga cyane nubwo ari imwe niyo mosha kuri 5 muri standard mugabo yose ifise akamaro. Yego, donc abantu batwumve igihe wari uri gusa niko nubwira, parce que iyo byagenze neza za hormones zikaba bien sécrétées, donc ce sont les ingrédients nibyo bituma kwa kugubwa neza no kuryohererwa kuzosubira gukora ibyo bintu. Hari ikintu rero nagira nongere ko gatoyi, hari ikintu yavuze ngo gutegura iryo banga. Twebwe turatugirirwa ibakwe inyigisho zimwe bamaze kadufasha kuri foyer de charité, baratubwira bati irya banga ryarahezagiwe nyuma cyane, kandi umugabo akunda umugore nk'uko Kristo yakunze ishingiro ry'urugo. Rero ntiyagigutse hama mu kwibuka ingene Kristo yatwigutse ntihajya tugenda tukagira ibisa, sibyo? Baca rero baradutegurira neza ingene ujya mwanya utegereza kuwutegura hakurya umuntu agenda mu nkuka nyirandayabizi. Ako rero tubanza ukagira hanyuma imbavu zondondera iri boxe era oya ariko ni kuvuga ngo gusa ndashaka gucagagura, ni ukuvuga ngo nimba uwo munsi ko nkuko yabivuze 2-3 nk'abantu bamaze guca mu ishuri cyangwa bafite amaporogaramu murabipanga bwati uyu munsi uyu kugira biborohe. Ngo uwo munsi uhera mu gatondo witegura ko haza kuba iyo mukanyerana hagati yanyu muri babiri. Muko mwiteguye mwe babiri mutegura n'ikibanza, mutegura umwambaro, sibyo? Hama kujya imisi itangura tugiye gusenga n'itangura mu Rwanda ashitse mwakije amajambo meza, mukagira inyigizo, mugasangira ijambo ibyo yiriwemwo ibyo wiriwemwo, hama mugahereza mugahana imitwaro, mugasengeranira, hama mugashika rero hahandi hakomeye mugasangira muhejeje mugakenguruka mukongera mukanahezagira. Urumva ni kimwe yavuga ati iyo bikozwe neza habiki nabo biba ntibaronka umwanya wo gukenguruka ipampa ariko uretse gasosiyane nibwira ngo biva ku burere
uburere twakuriyemo urabona hariho ibintu de sujet tabu kandi hariho nko twatangiye kubivuga hari ibintu umengo si iby'abakristo umengo ni ibintu by'abana ariko wabivuze neza no gutegura aha akantu nagomba gusurinya first mu kwimenya sivyo abagore muganga yodufasha hari abagore turatandukana alors birasaba ngo jewe mugore naka nimenye hanyuma nzomenye yuko wa wundi azoza ari umugabo donc menye yuko deja wa wundi c'est monopause donc hari ukundi kuntu uriya muntu nawe yaremye sivyo hanyuma wa mugabo nawe amenye ngo uriya mugore afite hari ibintu d'abord wimenye hama umenye wawe ugenzawe ni bipfira hehe rero muri communication ni kuvuga rero bimwe wavuze yuko mu gutegurana mu gihe jewe utanze bizokugora kuntegura sinzi ko batwumva twankakubaha tutabivuga twankakubaha amadetaye mvuze ngo mwimenye genre jewe urashobora kunkora ngakuguru yagena kimwe bibiri mugabo nkora ngaku kuboko nkumva ko bankoze urazi byo ko byishimo erega nibyo ndiko ndavuga rero nitwababwira ngo nibategurane mbega uko gutegurana muganga ni ukwahe genre imbere ko muganga kwishura ntaravyibagira hari ikindi kintu mwavuze ko ngo ko abakobwa aribo bakoresha kugira ngo bice igihugu canke bice yavuze ngo umugabo acata ubwenge agatanga ibyo afise byose hari umuntu naje kogera kwa pasi nuraje umuntu yiba akiba nk'amahera y'ahantu canke yokoze ibindi bintu umugabo aho kuyajana no mu bintu vyunguka bindi akaca yashira babandi kubera iki ubwenge buba bwagiye ntamenya n'ibyo akora hariho n'akandi kantu ngira nibisabana umuvugabutumwa Jean Pierre yatubwiye akantu gakomeye gose c'était en 2010 vraiment agitangura gushika nga ari bwa kabiri mu Burundi kujya twavuze ati uko mubonana n'umuntu agusigira ivyiwe hari ubwoko bw'amadayimoni bantu b'Imana umugore wese amaze kubana n'abagabo benshi agusiga umugabo amaze kubonana n'abandi bagore agusiga ugasanga rero wewe waruzuye ubwoko bw'amadayimoni egasene change ntumenya n'ibyo urimo ne change mwagize kukumva reka tubivuge neza bibiri yivuga ngo bose baba umwe icyo gituma biriya ibintu dukinisha tudakwiye kubikinisha kuko tubivuze neza ama benediction yiwe n'ama malediction yiwe muraca mubisangira nicyo gituma rero ushobora gusanga umwana w'umukobwa yari umukobwa kiesage wa wundi mwese uvuga ati ujya mwana wo kwa naka muga pasque yacomotse gusa rimwe apana na kabiri yacomotse rimwe ariko acazana ubutunzi bwinshi kadabwita ubutunzi acazana ubutunzi bwinshi murahuro ati keni wa mwana nari yabaye ufite sese reka rero tugaruke kuri ibi twagiye ngo ari akantu kamwe ntashobora kugenda ntavuze ngayo madayimoni menshi yatubwiye ko harimo rimwe rikari ni ukuvuga ngo iyo dayimoni iri kugera umukobwa wese muryamanye cyangwa umugabo wese muryamanye naho azoja he azoguma agaruka kukurondera urumva icyo gihe naho uzorongorwa naho uzoba warabihebye muwe kubera ko akadayimoni akaguma agaruka kurondera wa muntu kubera ubwo bwoko bw'akadayimoni aba yamaze gukwega neza tansi birakomeye muganga nari ndamubajije twavuze ngo hariho preparation ivyo jewe nce ndavuga nti ndabo kugira ngo bamprepare neza no kugira nanje prepare neza ndabanza nkimenya hama nkamenya nuriya wundi muntu naho rero nari mpaye muganga nti nadufashe kugira ngo bavyumve ko ni ibintu bihari kandi utarabimenya donc none utazi icyo ugiye gukora ukora nabi nyego ego cyane ikintu gihambaye cyane muvuze guprepara birafitanye isano no kubimenya no kumenya muri kumwe ndabwira nange inyishu gerageje kunyarutsa gato mu bisanzwe ukuntu umuhungu ateye si umukobwa ateye en general mugabo kandi no mu bagabo batandukanye no mu bakobwa cyangwa abagore batandukanye hari ikintu kizwa hole niniya cyane ya sexuality n'amatemperament y'abantu ibibaza benshi barabyumva kuko nk'umusange nadiwe n'umusange simeze cyo kimwe n'umusange bati cya sex hari abantu twama turi kure
barasangiye kubera ko baba bari sociale cyane kenshi baba bari prêt ku kintu cya sexe bari receptive bari dufise energy muri twe babiteguye kubera irya energy tuba dufise muri twe naturellement tuba turi prêt kuri byose ariko abandi nabo bashobora kuhasanga ari nk'umumelancholique ari wa muntu akaguma ari wenyine par exemple uyo muntu kugira umushushe birafata akanya birafata umwanya sicyo kimwe n'ubusanzwe nyine rero c'est important ko umugabo amenya temperament ziwe akamenya je meze gute akamenya kandi n'umugore temperament ziwe zimeze gute zirakunda gute mu bintu bijanye na sex kubera hariho umuntu usanga ibyo yabayemo uyu munsi abitahana cyane ugasanga nawe umushusha gute utabaje kumenya ibyo yiriwemo kugira ngo mubanze mufashe kubipakurura d'abord rero birakenewe ko ubanza kumenya neza uwo mugira mu bubakane cyangwa mu bana afise izahe temperament yitwara gute afise izahe personalite mu buzima bwiwe hama kandi yakunze gute kuko nka jewe navukiye mu Kamenge kurira mu masite abana biwacu yapfa uza usanga ari ibintu bimwe twagiye turamenya cyangwa twagiye turubaho kuganira ngaho ugasanga ari undi muntu yakuriye muri hamwe bicara bakumugongo ugororotse neza no gutwenga ataboneka urufasoni rwiza hari ibintu bitavugwa rero abantu nk'abo bonye nabone uramumenya ati yapfuye muri ayo muryango uvuga histoire familiale imeze gute yakuriye gute umaze kubitahura neza bigufasha kumenya ukuntu uorienta ubuzima sexuel bwawe hama kandi ikindi nacyo ukeneye kumenya ni kumenya umubiri wiwe kumenya amazone kumenya ati uyu muntu surtout abakobwa barabarana abantu bateba kwaka ngayo basi bazima batete bameze nk'ipasi abahungu tumeze nk'amatara wakije aho ni papa amatara araka wakije uzimije arazimya rero umuhungu arateza kumenya yuko umukobwa amutegura bukebuke akarindira akamuha umwanya akamenya ati ndamukora ayo majambo ndamuganiriza gute bikunze ku mugoroba atashe agatahana akabombo ikintu kizihuza mugabo cyangwa ikintu cyose ushobora kuronka bikunze akiri ku kazi kwandika message ati umubiri wawe mva ndawukumbuye akamuka ka emoji kamushyira muri bed hama bashika muhira akamenya ati umugore wanje akunda iki biri muhira hariho intebe patike akunda kwicarako watimata irya ntebe rijyanye niwe urashobora kwicara ajyanye nta kibazo utuntu nyine turi simple duto mugabo tumwereka yuko bamwitaye ngo bamubona tuza turamwatsa buke hama bagera panda bakubaregereza akamenya ndamukora he kandi akamenya yuko abagore kandi baranatandukanye hariho abari vaginal n'abari urakoze kuravuga cyane kugira ngo abatumva igifaransa mutwihanganire hari ibintu birava bituma tuzabirondera hariho ndakibagiye gusa ndagerageza kurondera mbona ariko ndagitora umugore ari clitoral ufite bari ntabwo uciriyemo bari gutatu hari abari clitoral ukagira ka posexuel ukuramuganiriza ukamubwira amajambo meza ukamubwira ibintu bimuha confidence bimuha kutiyumva common object ego ko hari igihe usigara uriyumvira none irya muntu naho twabikoze est-ce que je vois quelque chose voilà est-ce que j'étais là est-ce qu'elle arambona est-ce que arakonta kuri présence yawe naguciriye muri atari abo bahora bavuga ati Yesu Kristo ku musaraba araja ngaho wonye ugaheza kwendesha ibyawe ubwite ukamenga sibo yarari ukamenga nawe ukamufata nk'igikoresho abagabo kenshi niho bakunda kubwira burya ngo bari cyane ivyo abagabo bafise agaca yirenganye si kwikunda komite nuko badatahura umwe we ajako akagira agaca yijatira
kandi ikibazo bica bipfa ikibazo ni uko les femmes umugore urashobora gukora rapport sexuel atavyo ashaka yego sivyo ego atanahari mudasangiye n'ayo mahoma mugabo mwebwe bikunda kubera ko muba mwabishatse deja yeah rero nibwira ngo aho hantu harakenewe cyane d'autant plus que twabonye yuko iyo rapport sexuel nitaba hahise donc n'urugo mugiye kuraba murataka baza kuvugiza bica byonekana noneho tukigaho nyene ni kimwe wavuga kumenya ubundi mbega abashinga nawe bose burya baja kubaka urugo bazi icyo kintu fo yuko icyo kintu ndekiye mbona ko mpora nigisha abakobwa kuko ubu ndabona ko n'abahungu bakunda ivyigwa kabisa reka tubaze muganga ko atepwe baho atabahungu barakwiye ivyigwa beneficia aho nyene niho hakunda kubera ingorane ugasanga umuntu yarabaye traumatize bandi muko muraturaba two duhiteka umufasoni ikiganiro kiratanga iteka rikomeye ku bantu bubakanye duhiteka kijya gikorwa ko turahiteka kijya gikorwa c'abantu bubakanye ni ukuvuga ngo ugasanga umuntu umenga yarakubiswe yarabaye traumatize ntazi ibyo arimwo kubera cyane cyane jewe mpagaze ku kutamenya kubera kutamenya erega nyene nivyo turiko turavuga hari igihe abantu sepa ko atashatse kukunezereza atashatse kukuryohera ngabo ni kubera yuko nta bagaje nta mutekero yaronse yahawe we azi ngo nyene we yabikoze kandi yarahejeje kandi azi ngo nyene byabaye kandi abana bakabyara umwe babiri batanu ahubwo bagera babyara cyane umwana aravuka ni nabo byabaye kubigeza kuba mwana jewe ndazi c'est une tante à moi ntakiriho ahora tuganira cyane yahora ambwira ati twaraganira nyene akambwira ngo umwana wanje ngo jewe ngo hari ibintu bimwe ntari bwatahuye ngore kandi urabona umumama w'umuruzikazi niki naha twakuriye mu masisi mengo bamwe barugurutse kameme ntarasa ku ntego oya mbwa yarambwira ati ngo yahora ambwira mu Kiswahili ngo miri abana mke ngo mara mingi ngo ikombali ngo miri yetu ikombali sasa hiyo miri ikombali na kwa mbali yaye na mimi niko namona mwili wake hanyuma umunsi umwe ambwira ngo wewe yagiye kuryohererwa kunezererwa umugabo amaze kubyara okay gatatu mu yandi majambo il est le viol neza cyane donc iba ari viol mu nzu viol ku mukunzi wawe kandi ntanabimenye ko akugirira izo viol yego abakristo rero iryo kose yabagwako cyane hamwe twahera tubivuge n'ibisutwa n'ubushirasoni birateye isoni ugasanga baribereye muri ibyo bintu ntibazi ko bapfuye ugasanga abantu muganga yakavuze gusa ngo uwo muntu avuga amajambo meza aryohe ugasanga yaranukiwe naho yisiga ntibifata ntumenye ibyo ari byo naho ni kubera hajya ahantu hapfuye hari akantu nibutse twavuze muri preparation bakristo bene wanjye mwamenye imana ni ukuri hari igihe ucumenga byose babigira ibyaha byose barabigira ibyaha rwose ku buryo bw'uko wowe wahezagiwe ababyeyi mu isengero n'igihugu igaguhezagira byose ubifata nk'icyaha nibyo mwakijya gikorwa mwubatse ntimushobora kubikora nk'aba bakina amafilime oya ntimukora nk'aba bariko baca amahera y'amafilime ntimushobora kubikora aho batwaye abagabo b'abandi bari kubayirukanga kugira ngo bagire abereke bishyashya hariyo kameme iteka guperfectiona hariyo iteka mugumana nk'abakristo umubiri w'uwundi ukawubahiriza kandi igikoresho cyose kigakora aho cyagenewe gukora igikoresho cyose kigakora aho cyagenewe gukora ntituce turenza bose ariko hakaba gutegurana da ego nk'uko bivuga igikoresho cyose batetse gukora ngaho kandi sivuga ko ibintu byose ari icaha nawe usanga utabizi icaha iyo kuzavuga ku bagabo ati bagabo mbega baba bikunda cyangwa biba bigenda gutya ubusanzwe hari abagabo babikora mu kwikunda
muga n'abandi bibashikira mutamenya mutamenya nkuko akunda kuvuga umugabo ameze nk'itara yatse abo nyine bari kuri sample hejuru hama agize penetration kangahe agaheza nawoza n'iki ya mwanya ari gukorera kidaga bikuye rero birakaya frustration ku mugore niwo abatanguye ubumutaye ufite ubumutaye kame mikwire nuko wojya no warabwima tugende gitega mashika urugamo zashuguruka twashitse kandi utarashika ni muranga ibe tukiri bugarama cyawumva iyo shavugira ya frustration muri ka posexuel rero nuko bimeze abagabo kenshi bita abagore bacu twumva twashitse twarushe n'urugendo twabihenze twashitse mugabo umugore nabo bitangura kumva ibintu ko ruje akantu keza no tanga akaburi kugira batahure neza urazi iyo ugiye uraresha umukobwa kenshi umubwira umunsi wa mbere aca yemera naho abafite akagatima kuri wewe naho abasanzwe yaragafise abagireka afasha atakuraba umugenzi we ati abayumva yashuje ni uko nyene turemwe uvume ngo kwihagararako ntaco abona ko nanje nari naramukunze rero no muri rapose twe nuko bimeze aca kwa nabishaka mugabo ataragira akaguma buke rero abagabo kenshi turibagira kumenya uwo tubana ugasanga turagize iyo homosexuel tureje byadufata hagati mw'ijoro tumusaba kumubyura kandi kare wari wamutaye hagati yari yamaze no kuryama frustration amaze kuza si wabona burakeye kuja no kumubyura bishasha sasa birica umuntu niramuza wumva ngo navyise nsanga ngo yigiriye mu cyumba canke yigiriye muri salo erega barata icyumba bakiruka kugira iruhande washika kirondeza ubukorwa akora kugira ngo asange wazi akwepye akwepye rero icyo ni ikibazo kinini agacararana inzara kandi yari bwari kandi yazanye imbere y'ibiri nko gushira inyama mu kanwa ikibaze rero c'est important ko umugabo mbaze kubwira abagabo kwanza gatoyi ko bamenya neza umugore wabo ukuntu ameze karaktere ziwe ibimunezereza amaparti y'ikoko yiwe type yiwe ari vaginal amari amari byose biri kugira abikorere ko cyane hama nkaka novuga mbwira umugabo avant de pénétrer assure-toi ko umugore yamaze kugera nka gatatu yamaze ibitandatu cyangwa gutoka mbese rero shite ibintu biroro ko numvume ngo ni exercise ancambaza mwebwe abwiye abagabo nanjye nagira mbwira abagore rero twese kujya rupfasoni ruratugora donc Jean gutinya arabyumva uko ariko arabyorogota n'ibitari ntanamubwiye agasha kumanya neza bapfase ega nimwe muhomba bapfase murahomba erega n'umushiga nawe wawe ibaze vraiment mubwiye kandi mutabiganiriye nawe toya ntuzi iyo nzira ntirengana araba katigorozi buryo canke rubavu rugamanuka rugamanuka cisha oya raba ingere bigenda oya canke tubanze turuge gatoyi tuvyige bapazo igijeno bivuga ufite urazi ikintu muganga avuze nibwira ngo ushobora kugenda ngo abagabo benshi nababarida bivuge gutyo nibaza ko wewe yumva ko ari umugabo basikira apete mais c'est faux ariko nico gitumerega adafata abandi yapenetse gusa utazi yuko ahubwo ukomye induru ukababara benshi bazi ngo niho yakomeje aho yakuruhishije wahwereye ifodra ko nivyo navyo babitandukana amarera abapfasoni hari abapfasoni bize ubuhimbiri niko nobwira kubera umugora nundi atashira kuragira ashakoma induru na gose akakwereka ngo nivyo nawe ngo wakomesheje ukacumureka n'ingora niki kiganiro twovuga ntitwoheza amamaye yayo n'ingorane mugabo nakunda akavuga ati jewe ndamaze kubona igituma yibaza ko byagenze neza nico gituma navuze les femmes
les femmes, elles sont très dangereuses aho hantu parce que elle peut te faire croire neza cyane basha bagabo muri ko muratwumviriza umugore elle peut te faire croire hama kubera ko nawe utari très attention ukajana nabo kandi kuko tuzi muri bien connecté tu dois sentir que c'est bana yandi urabibona nyine rero iyo urabikora n'umuntu utamuhaye ikibanza muri wewe n'amakomunikasiyo agira n'amarangamutima yiwe ntuyadeshifra ntuyadeshifra umenya ko ari idirisha umenya ko ari iki ariko ibitaha raporo sexuelle cadavrique donc ivuye muri cadavre ni hajya umuntu aba ari ngaho honye ukagira ibyo ugira byose ntabwo uzinagiriye abantu benshi rero ari amakupure menshi abaye muri ubwo buzima abagabo rero nibatahura uraronka le courage c'est vraiment ta femme c'est bien c'est pas une pute c'est pas une copine hanze ni propriété privée yawe erega ibiri tubwira ngo umubiri wawe umaze kurogoka uganzwa n'uriya wundi muntu ni wowe ugaba donc moi là je me pose la question uronka izo nguvu hehe zo kubandanya ku kiziga kandi wewe wategereza ko uri kubona umuntu akomeye abo bantu twibaza ngo n'abakristu baba bazi ko kurenza hari ibyaha baba bazi yuko mu bukirisitu yego bwabo agize ibintu birebire rero rero abantu bahora banywekaje je murambwira abantu uhejeje uri umuntu w'umugabo burya ubuhejeje banzu reko rero kiri ngaho ndakubwira je n'ubu ndabivuga murambwira abantu urumva abantu bitwa ngo barasenga cyane reka tubivuga hariho amadomene amwe bakwiye gutandukanya batazogenda kubeshera imana ngo ibi ni ukuvuga ngo bya bindi twavuga byo gutegurana kameme hariho attirance sivyo gukwegwa niba je nkwegwa n'abagabo birabo abagabo b'inzobe ndabaraba akarengana parce que si attirance yanjye uravyumva kandi uretse bwabo bwaba bwo kuja gutisha no guhonja ibintu tutarekuriwe nibwira ngo imana yiba yaraturemye ikadushira nk'amarangamutima imana iratuzi cane gusumba ko twebwe twiyizi ni kuvuga wa muntu araza siko kandi rero se kivamatira ni ukuri kwa Mungu si muri Matayo no muri Mariko oya tubivuge neza sivyo turafise umwanya wo gusenga turafise umwanya wo kweshangira ijambo ry'Imana mugabo iyawo si le moment que nos corps zijouissent alors ntumbwire ko je mama nyishu no wanarisondesheje imyaka yose hanyuma pour aller là-bas kuguma nshobora mais oui hanyuma kandi hariho n'uvuga ati ndagiyeyo kugira ngo sinze nje gukora amafuti hanze ni ukuvuga ngo rero wewe naho wajyamanye n'icyo kiziga tubivuge gutyo urahejeje mais attention kiriya kiziga rero bazava bakirabura hariya hanze naho rero ariko ndavuga ni none izo nguvu bazikure zo kubandanya wabonye ko notre life zama zabaye abafasone abagore ko barayaga umwe akamubwira ingene wewe bamushikana hejuru rito uwundi ibyo bintu babigenza gutyo ibyo nibi hayaje avuga ati uraza ngwe biriko biraba nukwamira hakiri kare kandi acaca uraza ngwe ku mwana ikibabaje wa muntu niyamwatenyesha orgasme mu nzu atigeza yatenya malheureusement rero baba mu même 10 ans bataratenye orgasme acaba irrécupérable urumva deja we mumaranye imyaka 10 za hormone nta nimwe yigeze basohoye elle où il va dehors rapport imwe gusa zigace ziba secret zose none wumva uzo muri ekipera ryari bitesa ikibazo kubera papa bivuze yuko rapport sexuelle ari ikintu gihuza abantu iyo rero kwagira rapport n'umuntu ari muri taka nk'umufu kadave ari ibintu bitagenda neza we nagusanga nakwakira nawe ku by'ukuri numwakira rero bishize ahatsida akaronka umuntu hanze amuduza gushika hejuru akashaka orgasme naho ataha muhira akubona umengo na cyonatsi kandi abagabo n'ukuri bari kumenya neza rapport sexuelle twayiha agaciro kuko umugore amaze kuronka hanze neza nasubira kubaha
aragerageza gukora ibyo tuza gukora neza mugabo muri we sihari hariho ikintu gitakara muri no mu biganiro bisanzwe no mu bikorwa bisanzwe no mu mibereho atira kubona nk'umwa nk'igikoko ufite urumva ubundi abagabo ngo ni abami bacu sinzi ngene n'umutwe urumva mugabo wa mutwe wawe noneho ntiwabaye à la hauteur kandi abagabo burya ni byo kinini atangura kuvuga ngo twimenye sivyo burya ndakubwira abantu nabagiye twita abamaranye amaze kuba ari umugore ufite iyo abikora kuriya ni ari ku kazi mugabo si elle rencontre quelqu'un ni kuba quelque part yamukunze niko tumeze bimbi turimwo nyene nuko nyene sivyo ariko abagabo arashaka kugenda kuryamana n'umuntu hajyanya juste cyangwa pakiyoyozi akaba ati jewe ngomba gutesta bega sha ujya muntu kwa inzobe reka nje kumve abantu b'inzobe ngene bamenye mugabo attention umugore agiye kuryamana n'umuntu c'est pas seulement le sexe quelque part vyatanguriye ahantu swate yumvise twatujambo wowe utigera umubwego swate yahawe wa mwanya wowe utigera umuha swate yahawe kagashugwe abantu zere ntavuze bikundira udushugwe ugasanga yahawe agashugwe bantu bimana ka 2000 pose ya 2005 cyangwa yashahana ka 2005 oya katugagacira 2005 sivyo arahura n'umubire ngaho mwisite azi nyene neza nyene agaca agenda agahitana ishugwe hajya 2005 uwo mugore muzi ubwenge bwose agatwakwa n'ivyo rero ni cyo gituma nous insistons ku kwimenya kumenya uwundi kumenyana kandi bantu mwumve yuko urashobora kutamenya sivyo d'abord par manque d'expérience hama kandi kubera yuko nanje shatse ndashaka kwigumya nkaguhisha ntumenye rero tuko turahanura bantu mubatse bantu mugiye kubakana rukirisi umutwumve neza umvise ko babandi bo hanze bitabimera mwumve yuko ni échange no kuvugana kandi erega hari igihe uvuga ati ninamubwira ukuntu katavuga ati nawe ibyo wabikuye genre ibyo wobimbwira we none ibyo wobikuye ugatwidamo kwinumira barabatuka ngo ivyo navyuzanye ivyo bishasha mbonye n'ibiki mugabo mu gihe mwubakanye mukundana kandi mukunda kuyaga tangura mu biyage kare niyabibona ntazatangara hama sinogenda ntavuze akantu gakomeye cyane twavuze abigira nabi hari ikintu gikunda gutangaza abantu ugasanga nk'umugore ntiyambikwa neza arakubitwa arafashwe nabi ukuntu tubona ariko akaguma mu ibyo twe tubona ari mwari muzi cyora cyamugumije kwa mutama ni ryabanga hari igihe ni ryabanga igisumbi donc jo rega nyamugambwe ati cyo mugore twe twaramuye yapeyo kijya gifubo bwa mukavuga ibintu byinshi akabitegereza hari igihe mwene mu muzi mutama wanje nyene umuzi afite ni ryabanga twavuga amani ya hormone twavuga si le travail là est bien fait uko muganga yabivuze ko bavuga ngo c'est faire no gukora n'igikorwa rero si c'est bien fait donc ni bya bintu nyine tutaza ngo tumenye tutaza ngo duhinyure alors iyo sije twoyivuga umunsi wose twoyimaraye turabahaye kaze muri commentaire ntabwo tuvuze ngo ntidushaka dusa kubivuga bashobora kudukurikira wumvise ikibazo action iri mutubaze muri commentaire muganga nibaze ko bitamugora kuza kwishura kugira ngo turabe ko kameme biriya bintu erega abashani n'ijuru rito ndakunda kajya kantu bwabo yazi yangu kwemera kubyara ubuzima muri uku kwemera kw'abakristo tujashaka kubyara ubuzima muri kijya kuko kuconoha kigire agaciro agateka byamana n'ikintu kizigaza reka rero ibaze tubyara ubuzima mu byamwana mukundana mumfashe ku ngufu mu bisanzwe mukariko mukababazanya kandi mukundana reka twemere igikorwa Imana yashizeho hama ibikorwa byose tubikore neza hama havuka ubuzima abantu babe bazima kubaho
dusanga abantu tumenye bagenda ibyo nk'abantu. turekuriwe n'ibyo tutarekuriwe. cyane cyane Twababwiye yuko ntudushaka kuja kubiperfectiona mu gihe atari mu kibanza cawe, atari no mu mwanya wawe. Hari ibindi bintu byinshi twari kuvuga, numva navyo ntitugenda tutabivuze kuko navyo biri mu bituma irya rapport itaryoha. Nagacishije ko ndengana ubujije abajene nababwiye ko nigisha jyawe tubatse ntuza oya nabo uri mu kubaka nyine ubwo yamaze kubivuga yasohoye navuze ngo hari ubugeza aha, hari ubugeza, hari ubugeza aha. Nagomba mbwira abantu ko iyo wamaze kugenda kwiyonona, niko ndabivuga, ukaja kwegeranya ya madimension atandukanye kandi atari yo dimension Imana yaguhaye, c'est pas Dieu qui viendra changer ton mari. Kuko ivyo ni mwiremwa, utararemwa Imana yari ikuzi kandi yari ifise uwo yakugeneye. Ça veut dire bagiye wagiye uriha, ni wowe wabihaye muri twamugina, ntabwo ari Imana yabaguhaye. Alors birasaba ngo imbere yo kubaka wihe umwanya wewe na Kristo, umubwira ati muri twa tuntu twose wamanika ku musaraba n'utu natwo datuzanye, kugira ngo umwemerere akurestore, umwemerere akugire mushasha, umwemerere akugire muzima, kugira ngo uzosubire kuri ya dimension yari yarateguriye wa muntu wawe. Kandi kubera c'est pas parce que wowe wagiye kwiyongereza amabarabara ko n'Imana ikigenda kwa wa muntu ikamwongerera umuvuduko, sivyo? Kandi urumva mwakundanye, kandi niwe ntimwanihenze, n'abakozi b'Imana babasengeye mbwo quelque part wowe hariho ibintu wamenaguye, tegerezwa kubanza kugira gute kwegeranya. Ako kantu ndagomba ngo mukumve, nicyo bituma tuvuga ngo ni vie sexuelle chez les chrétiens. Mukumve naho twora turapwigisha gute, naho worara urimenya gute, naho borara baragutegura gute, parce que hariho dimension wewe wagiye gushirako utari warashiriweho n'Imana. Birasaba restauration y'ijuru kugira ngo ikuhamene kuri ya restauration ya dimension basique yawe ya mbere original. Alors ivyo mbivuga ngo mwumve bantu mutubatse, waba ukiri muto amaraso agushuhanye, waba uri muri ya maraso uvuga ati jewe ndi majeur vaccine, ukabihitamwo mugabo ukaba uri kurabikorana n'umuntu utagenewe, mwumvise ingaruka bitwo bigarukaho. Twagiye turanusura ariko twaciye ku masonga ibintu vyose, donc twagiye turabicako wumva impamvu natwe twagize umutwaro turavuga tuti no, biri muri bene wacu, biri muri bakuru bacu, biri mu bavyeyi bacu, biri hose, ariko turagomba kugira intambwe tuvyumve, kuko rega umuntu atanga icyo afise n'ubundi. None wowe uri umumama ntiwigeze umenya ko gazi bibaho, umukobwa azaza kubwira ati mama biranse, tuvuga ngo niyo ucumwirukana ngo iyo sema mugenda mu niko zubakwa, parce que wewe arafise notion peut-être yikuriye mu bandi bantu. Rero nico gituma turerane éducation sexuelle, c'est pas seulement pour les adultes, mugabo c'est aussi pour les jeunes, kugira ngo umuntu wese yumve akura amenya ati jewe ibinda birekuriwe bisinda birekuriwe, igihe cyanje nicagera ifo ko bimera gutya. Ndangiriza kuri aka kantu jewe kugira ngo mpe muganga atusozerera. Hari akantu Josiane yavuze ati twebwe nk'abakristo ntitubikora nk'aba bandi bakina amafilme. Bantu b'Imana, les films pornographiques c'est pas permis pour les chrétiens, kuko ziranatwica. Kuko urumva habera ibintu byinshi, ico n'ikindi kiganiro, habera ibintu byinshi. Ni kuri c'est pas pour permis umukiristo, kandi nsubiramwo ngo nta muntu azokwigisha ingene usatisfaize uwawe. C'est entre vous deux, kuko c'est son corps et ton corps, kandi ziri voilà. Et puis iyo mibiri iri identique mu bisanzwe ukuntu kuri ko Imana yarayiremye iyihuza. Hari ibintu yagize bituma naka bituma ujya muntu umuhitamwo mu bihumbi n'ibindi byinshi uba warabonye, sivyo? Rero nagira ndababwire ngo geza reka ngo baraja kwiga mu Buyenzi, baraja kwiga hehe, hari naho ugiye kwiga umushinga nawe wawe bimudeguta deja amaze kuva ko wagiye no kuvyiga hariya agaca kubona community, ugasanga aho kudegaja, sivyo? Ugasanga aho kudegaja akane kumutuma akwipfuza, ahubwo akura bakagira amakenga akanagutinya. Donc ni sujet iri complexe, ntawe ubigira neza gusumba uwundi, kuko ntawe uzi umugabo wawe nkuko wewe yiyizi cyangwa nawe umuzi. Alors
wumve ko wifitiye icyizere muri wewe. Donc justement tubaha ibintu basique mugabo sepa ntabwo ari notice ngo urumva ngo utegerezwa wewe genda muri twa tundi bakubwira urabe udukoresheje ico twungura, hanyuma kandi ni mu biyage ni mu bivugane ntaco vyica. Hanyuma twavuze yuko kizira kurara ubusa, n'ibyo navyo ngira n'ibindi bintu tuzogarukako, mumenye ko zigenge ziribwa mu masahani cyane. Mesdames surtout sengero barayitegura, hajya ahantu barahategura mu cumba cawe, ni ahantu hari sacre, sivyo kuvuga, ni ahantu hari sacre, ni ahantu utegerezwa gufata neza, ni ahantu hatinjira n'importe qui, bantu muhereza abantu babafasha ubuzingo babasasire, dushe mubareka baharyame ko muba mwabarungitse. Nivyo none sivyo muga urashobora kuba urwaye uri madame monsieur ni apprene ko agufasha peut-être uwo munsi mutahasasa neza nka kuno muhora muhasasa mukomeye, mugabo hajya ahantu erega ni intimité, n'ahantu hari sinzigire novuga ibaza ahantu Imana iremera cyane icyo n'ahantu Imana iremera, atari umuntu uri wese yupfa kuza araza ahagenda yinjira. Erega umuntu akwinjiriye mu cumba siko misi yinjiye mu buzima ubuzima bwawe nyene ndani. Rero jewe nariko ndagira akaresume gatoyi mu tundi tuvore tutagiyemwo, mugabo mwumve kugira ngo bijye ibintu bigende neza harajamwo n'isuku. Bantu b'Imana, isuku, umugore w'isuku nawe, abagore rero ndabakunda bazi ngo yashitse ko twatundi ngato banagana twatundi ngo sava happy. Icyo ni kindi kiganiro tuzoza tukaganira ko ni isuku ridasanzwe, hanyuma aussi kumva ko uba creative nko mu cumbi wawe par exemple, ni vyamara ibintu umva arabizi ko vya bindi no surprends-le, uhindure nka position. Ni mwereka muganga yavuga ibintu kiyatira ça fait pas voilà, aho umugabo aryoherwa asanze hariyo ibintu bishaje, ishuka ugasanga iyo shuka irahakubise indwi, batubwiye fréquence ya rapport sexuel, rero n'imiburiburi basi ako kantu kakabaye hindura ishuka kugira ngo bikunde bigende neza. Nibaza nako twari kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko mwumvise twebwe jewe deja igihe muganga bivuga akabicisha ko mu kiganiro, igituma namusavye ngo agaruke namusaba aze nk'umuganga donc scientifique mu bumve ingene bimeze, hama mugabo kandi nk'umukristo bumve uko dukwiye kubibaho nk'abakristo kandi baciye ubwenge, kuko hari igihe bavuga ngo bijya n'ibya babandi oya ni ibyacu. Urumva rero biragutse, mugabo l'essentiel nuko mwavyumvise, si c'est réussi biraryoshe cyane, bifise n'amavantage menshi, mais si ça échoue aussi bifise ama inconvénients. None ga muganga isije iraryoshe kandi iragutse cyane, mugabo umwanya uraturega. Wewe niki umva tekereye abariko baratwumviriza abakristo, byaba byiza canke bibi, kugira ngo bumve ibyo twarimwo bagira ico basigaranye nyamukuru, novuga ngo ni principe de base. Merci beaucoup. N'akajambo ka nyuma bavuga kuri uyu mwanya twadukurikirana, nk'uko mwabivuze n'ikiyago kirekire, muganibaza ko umuntu wari kumwe na kuna ari ikintu yashoboye gutora. Muga mu guheza nagomba mvuge manure abari abatarajayo ko icambere cyose kiza kubikora ni bibi vraiment nko kwiyahura utarabironkera ubusha, ariko uri kuritegura hamwe uvuga ati ngo jewe uyu twavyemeranye turakundana tuzogira mariage, aho kubikora kurondera abantu abakozi b'Imana babigishe mwige ukuntu mubitegura neza, kugira nimashikayo uzobikore neza kandi bizogende neza. Hari inyigisho usanga zigenda zifasha Jose Maria Jose bivuze murondere canke na jewe canke n'undi mukozi w'Imana ushobora gushikira mu biganire kugira nimwagerayo muzobikore neza. Nimwihutire kubikora ahubwo mwihutire kubiganira no kubironderera bizogende neza. Nimwihute kuronka diplome ahubwo manze muhige kugira ngo ari ikintu gitangaje vraiment. Je bwa bwo buganga n'izi myaka 6 ariko kugira mugire mariage nagiye n'ibintu n'ibiki byose, ariko ubuzima n'umuntu tuzobara ugasanga bakubwiye. Rero ni byiza ko erega naho nyene aratubeshe ngo yizi imyaka 6
inyuma y'ingahe yari kiri 13 ibaze imyaka wafashe kugira ngo kandi ibyo bya muganga ugiye kubiraba ni accessoire wowe ugashaka kuvuga ati utwajika bakundanye n'icyo musigirana mwondera abakozi b'Imana babaganirize imbere ko muyukira kuri ibyo bintu kuko nibyo iwanyu nimugire ko mubikora neza hama mumaze gushikayo mubandanye mubikora neza murondera n'impanuro ku bakozi b'Imana ariko hanini mugire communication entre vous mugire ikiganiro mugihe mubone ko ariko katagenze neza cyangwa kataba ikibazo oze kubaza abo ababarongoye abajejwe imiryango abajejwe ingoma hama kandi ukamenya ni hehe ukura c'est pas très important c'est kuri Google c'est kuri ChatGPT c'est kuri inde ni kumenya ati uyu muntu yose impanuro kandi ni byiza gusaba impanuro umuntu akuzi wa murongozi wawe direct cyangwa mugenzi wawe wizera ari kumwe n'Imana kubera ushaka gusaba impanuro umuntu akakubwira ibitari byo cyangwa akakwandagaza cyangwa akakubwira bitakubaka ni byiza ko ugomba gusaba impanuro uzisabe kandi mwabyumvikana no kubaka byiza kandi mukajana nicyo kuruta mbere novuga hama mu guheza na ndavuga cyo gutegurana abagabo ndababwire vraiment c'est très important gukora l'amour apana kupeza la femme ari mu rugo rwawe ari hajya anye pour l'amour pas pour la pèse genre c'est pas kugira sexe uko ni kugira urukundo shiramo ibirungo shiramo agapiripiri shiramo biryoshe biha ubuzima bibere hamwe chaque moment iba inoubliable kandi ube créatif nubone nguko bawe Jackie ngo birakwiye ngo yaha kurica kugira umuntu mubakanye niyo mucyo usanga abantu bakora umuhuye usanga arashavuye akwakira n'ishavu deja arashavuye deja arashobora kumutse rero ni très important ko bikora neza tukagira nabo tuganiriza bukuru jewe ndakunda gusoma ariko nagendanye juste bifasha ngo ari cyitwa Noah je cyafashe cyane kavuga cyane ibintu by'urugo ibintu bya sexe n'amabindi byinshi hari n'ikindi cya le mariage moderne nacyo barayikunda cyane mu Kristo muganga kandi wo aravuga byose aravuga biravuga ukuntu ushaka kubikora reposition zemewe nk'umukristo amapenetration yemewe n'atemewe ama acte yemewe sinjogera navuze kino kintu kiraza gupenetra muri anise c'est pas biblique c'est pas scientifique c'est byakoze pour ça mugari ibintu byinshi twemerewe dukora nk'abakristo mugari nicyo twanavuze yuko ari byiza kurondera impanuro ukamenya nawe ukironderera kugira baguhanure byo ego cyane kageze ngaho honye murakoze cyane ndamushimiye cyane muganga yatuzaniye ibitabo jewe ari igitabo nari nasomye sanga nyene uyu munsi ntacyo nagendanye mugabo nza ndavyiyumvira ndavuga ariko ndavye amavolume mbona ngaha je nibaza ngo uwo karondera ko mufasha wowe karondera ko mufasha muga turagushimiye cyane rero ibi bintu twariko turavuga suko twarenze ingero ndundi ubufasoni bw'umukristo oya ariko twashatse ngo mwumve yuko ibi bintu byararemwe abantu b'Imana sinatwebwe twabiremye eko arantu nagira mperahereze mama nyishu we wavuze ngo abaja kwiga ubuyenzi nanje nashishijemo ntiharabofasha mbega urazi ko byatanguye ari umugenzi ambwiye ati mbega kubera iki tujya hariya twarabuze umuntu n'umwe wo mu Kristo erega kandi kuvuga ngo abaja kwiga mu buyenzi si ukuvuga ko no mu buyenzi badafise ibintu fondamental basique vyo bigisha ndashatse kuvuga ko hariho inyigisho muganga yakavuze neza hariho abigisha ivyo nk'ukuje nawe erega natwe twatwigisha donc ukabwira umuntu ukabwira donc les principes de base ukamubwira akamenya ati erega
nk'ubu umushinga ntaye wanje amasaha yo gutagiragere ndoga kugira ngo mpumeke neza, hari agasabuni nk'ubu mfise uburyo ndakoze umubiri wanje je mpora mbona nyisha barambaza ngo mama ngo woza ndakweka aretse ko misi yose ava ko nja kuryama ndoga mpora mbona rero ngerageza kunyimotereza gutya. Donc niba umwana turyama akaryoherwa akumva ko umota neza, ibaze urumva tuba twiriwe twarushe twagize gute, donc urota uhumura neza. Biri muri vya bindi naho wa wundi aba ari fristre n'akazi ubuzima bwo hanze cyane ku bagabo si tuyarondeye ntaronde, urazi umugabo yarondeye ntaronde wapi nakigenda aba bantu bashaka kurondera bakaronka twavuze nyine hageze oya ni binini nitwari meke twa tuzogira deuxième partie nitwari kubiheza. Mugabo rero urumva hariho na Bibiliya irabwira abamama bakuze ngo bigishe abagore bato, niko handitse sivyo, nuvuga ngo si bibi. Mugabo muganga yabivuze neza, mbega uwo muntu ariko arakwigisha ninde, intego yiwe ni yahe, ariko asunikwa nande. Donc ivyo faut ko babitandukanye. Nico rero nagira mubwire ko nagira ndakubwire iciza ikimuganga yakuze cyukuza mu bitabo no gusoma ibitabo. Naje vraiment hari igitabo cyamfashije bakiduhaye tukiri muri fiancé no twubakanye, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Kirafise na film ndazi ko benshi birafasha bantu b'Imana, birafasha hajya ngo tuzorinda dufatwika. Ibitabo birahari kandi biraryoshe kandi nk'ikiyumvira kugira ngo abantu bumve ko ibintu tuko turavuga ça existe kandi ni ibintu kayene twakreye. Jewe cyo nari kuzana ngo ni jouir de la vie sexuelle. Nukuvuga ngo ni muze muri commentaire mutubaze tushobora kubandikira amatitre n'abaauteur b'ibitabo kugira ngo bikunde bagire umuntu amenye, kuko ngo abantu bicwa no kutamenya. Ni uburenganzira bwawe de jouir de ta vie sexuelle mu gihe wubatse. Nukuri ukabura inzara kandi ufise indya birambabaza. Rero Imana ibagirire neza, Imana ibagure mutahure, hanyuma abahora babikora kutariko n'umwanya utari wo mwihangane, abumva kwihangana bidashoboka. Paulo yavuze ngo wowe byo kundira ngo yoreka umugabo bidashoboka naho bazi. Rero turashaka ama mariage menshi ako abantu baguma baba muri vagabond kubera ko baba ariko barapfa. None ga muganga karibu cyane, twe twaryohewe cyane, nigira ngo nibongera bakatugira yuko ari akantu bumva bazoga tujya muri komande yuko ari kazi. Ni kuri Axia rero wewe warusanzwe wumviriza ukumviza inyigisho zodufasha gufasha abantu uzipartage zigere kure, ukaba uguye kuri Axia uri mushasha ufyonda kuri sabone kugira ngo ubandanye wumva inyigisho nk'izi. Mwaraheza cyane. None ga Josiane hari akajambo nawe kanyuma wumva? Jewe vuga akajambo kamwe gusa nari nakavuze, kwemera kubyara ubuzima kuri Axia Vibe TV. Dushaka kuzura bajya abantu bakora amabanga y'ububatsi rapport sexuel na terme nta niyo nari. Turashaka kuzura abo bantu bagira ubuzima hama duhiteka igikorwa Imana yaheza. Tugira Kristo.